nakamara mazwe nka Cour des comptes ico ruri mu mategeko n'akamaro kabo n'ingene gwifashe mu Burundi ngaha. Igihugu nticyoshobora gutera imbere mu gihe kidafise inzego zijejwe gusuzuma ikoreshwa ry'amafaranga ya leta zikora. Ivyo ni bimwe mu byavugiwe mu ruganda rwo guhanahana ivyiyumviro ku kamaro inzego zijejwe igenzurwa n'isuzumwa ry'amafaranga ya leta zifise mu bijanye no kurwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta rwatunganijwe n'ishirahamwe ryishinze gukangurira abarundi guca ugwevu no guhindura ingendo Parseme kuri uwa 19 Kigarama mwaka wa 2023. Igihugu kitamaze kugira controle y'ingene amafaranga yacu akoreshwa kubijanye n'amategeko ingene ngakurikiza kubijanye n'ingene gest igenda no kura yuko amafaranga yategekanije ashika kuco bifuza n'agahombo kanini. Murabona igihugu aho kigeze uno munsi mu bintu bitumye igihugu kigera ngahe ivyo byuko za Cour des comptes zane zidakora birimwo. Ni gute uzobona ishirahamwe nka Sosumo twe tuzinuka ngo ba onatere ba ora amashirahamwe ateza kuzarareta asaba ingene ibintu bihinduka yo bikoze ngo amafaranga ngo twategwa mfara gushira amafaranga ya leta mu mafaranga tizokoresha ngo twiteze imfashanyo wagenda ugasanga no kugira ziboneke zimwe apujeteri zarahagaze bagati none amafaranga tubahaye muda controla ninde yo guhamya utari kura control ninde yaguha mugabo twatugera tukidwa mu ibintu vyatuyangaranye izo nzego zirahari mwibwiza shingiro nakamara mazwe nka Cour des comptes ico ruri mu mategeko n'akamaro kabo n'ingene gwifashe mu Burundi ngaha no muri budget baruha inica ntikize none uwo mushikiranganje we gaca leta yifuza ko amafaranga atunganywa neza bari muri leta nyumve ko Cour des comptes ihabwa ubushobozi bukwiye ivyo bintu nibigute igatwe n'ibyo biriko biradutangaza hayi za Cour des comptes woziha uburyo akazi hasute politique zisanga abahinga n'aba expert tanje bishoboka kaza kwigisha bagafasha abantu bose bo kwikosora ukabahasutiye politique abantu bimugwa mu kajagara tawo control uwundi umengo ni ibintu bapfukiriye amaraporo akora muri inspection generale de l'etat baca bayajana muri leta bayapfuka ama inspection ministerielle umengo nta nakamara amaze urugabo nico gituma twarutunganije hano ayo bikubita gashi inyishu ziragaragara turazibona kandi turiko turazivuga mugani zifatirweko. Umuhinga yatanze ikigwa kubijanye n'ingene amategeko ajejwe kugenzura intunganyo y'amafaranga leta ikoresha yagenze yamenyesheje ko basanze integuro y'ingene leta ikoresha amafaranga yarahindutse bishasha bitari na bishasha nuko bahinduye integuro y'amafaranga leta ikoresha ubundi bashiramo uburyo babita budget des moyens mu Gifaransa hanyuma bakazokoresha mwaka ugahera mu mwaka uheze bagasubira bakagira uko nyene ubu rero haje ikintu bita mu Gifaransa budget programme baguha amafaranga ajanye n'imigambi werekanye ufise hanyuma umwaka uheze bakazoraba ko iyo migambi yaranguwe cyangwa itaranguwe hanyuma bakabona kuguha ayandi yangana nayo canka arengeye urumva nakarusho kuko gukoresha amafaranga uyu mwaka urazi ko dufise imiliyardi 3,952 urumva ko ari menshi utazi curi kurakora agahera ivyo rero muri budget programme nibyo twagomba kuhagarika n'ibizosubira. Nayo umuhinga yatanze ikigwa kubijanye n'ingene urwego rwa leta rujejwe gusuzuma ikoreshwa ry'amafaranga yagenze yavuze ko urwo rwego rufise ububasha mu bisata byose leta ishobora gushiramwo amafaranga. Novuga Cour des comptes nkuko nabivuze ifise ububasha ico nita competence ku mastructure yose no kuvuga ku bisata byose leta ishobora gushiramo amafaranga no kuvuga guhera ku bushikiranganje ku ma société publique canke leta ifise igice c'amafaranga rero no kuvuga ifise ububasha ku bisata byose bikoresha amafaranga ya leta. Nababwiye mu kiganiro nagize yuko la Cour des comptes idafise ico bita competence pénale no kuvuga ububanza bwo guca urubanza rw'ivyaha ubwo bubasha Cour des comptes ni bufise mugabo
ububasha ifise ni ubwo kucisaba abajejwe guhana ivyaha bafise iyo compétence de juger pénalement les infractions, ikabamenyesha yuko ibona ko ari bitagenze neza, so raporo baheza bakayifatira kumubwira bagira amatohoza. Mu bikorwa ibikirakora irashobora kubona ko hariho ibyaha canke byoba byarakozwe jana na corruption, hanyuma imaze kubibona igaheza ikatanga raporo muri izo nzego zijejwe guhana. Abitavye urwo ruganda bakaba basavye ko mwishira hamwe Parseme babaha gutunganya inganda ku bene gihugu hamwe no kubo vyega kubijanye no guhanahana ivyiyumviro ku kamaro inzego zijejwe igenzurwa isuzumwa ry'amafaranga ya leta zifise mu bijanye no kurwanya ibiturire n'ibindi vyaha byose bibikomokako.